Ndini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be nibiriko biravugwa ku ndongozi zitandukanye hoba ku mushikiranganje wa mbere ndetse n'umukuru w'igihugu, ndetse kandi tuze no kugaruka ku bindi biriko biravugwa ijya nino mwisi. Ni mu gihe mu minsi mike cyane umushikiranganje wa mbere ari we Nestor Ntahontuye azoba kweje amezi ndwi ari umukuru wa leta y'u Burundi. Nukuvuga umushikiranganje wa mbere nyene muri ayo mezi nta kibazo na kimwe gihambaye cy'igihugu turumva yerekana ko ari karakora ko canke ngo yerekane kuko leta arongoye hari ico iri kiragerageza gukora. Ibibazo by'abarundi benshi umengo ntavyazi canke nta nivyo yumva, ngiwe nta gacerere, igitoro, ifumbiri, ibiciro biguma biduga ku vyankenerwa, abigisha n'abaganga bahereye hanze y'igihugu, ubushomeri, ikena ry'imiti, ikibazo ca passport muri pafe, abanyuruzwa bakaburwa irengero, abarundi bagorerwa mu gihugu ca Tanzania canke Zambia, impunzi z'abarundi, ikena ry'imiti ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ese umukuru wa leta ntiyumva ntabona? Ibi nivyo tuza kugaruka ko muri ano makuru. Hari ikindi kibazo kandi cabakananira abahinga ku bantu benshi batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Permis de conduire zizosubira kuboneka ryari? Haracigiye kinini kandi na cane ata mpapuro zo kugendesha imodoka n'ibindi vyuma permis de conduire zitangwa mu Burundi. Uwo birinda bishika karonka urwo rupapuro kibari nk'igitangaro kandi abarishe amamiliyoni y'igiturire. Umwaka urarenga vyifashe gutyo nta numwe atanga umuco wavyo. Umushikiranganje abajejwe ari wo General Major Leonidas Ndaruzaniye nawe ntaca bivuga ko. Umukuru wa leta Nestor Ntahontuye nta kajambo. Bamwe bati ese koko president Ndayishimiye ivyo vyose yoba bizi? Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Reka imbere ko tubageza ko vyinshi biriko birano makuru, tubanze tubageze ko inkuru iriko iravugwa hirya no hino cyane mwisi. Inkuru iriko iravugwa cyane yatanguye kuvugwa ku mugoroba w'ejo haheze, no kuvuga ku munsi w'ejo wa gatandatu hari genekerezo ya 28 ruhuhu mu mwaka wa 2026, ni nuko Guide Supreme wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaraye yishwe. Uyu Guide Supreme imboneza y'ikirenga niwe mutegetsi usumba bose muri Iran, abari hejuru y'umukuru w'igihugu. Ayatollah Ali Khamenei ari muri ayo mabanga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989, no kuvuga imyaka 37 ari waganze Iran. Imbere yaho Ali Khamenei yabaye president wa Iran kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989. Ali Khamenei akaba ari umutama w'imyaka 85. Mu gitondo c'umunsi w'ejo uheze, Israel yakoze igitero ku kirimba ca Ali Khamenei ahatewe amabombe 30 aremereye cyane. Ikirimba cose carasambuwe, bikavuga ko hari abaryango n'abakozi batari bake ba Khamenei bahahoneye. Ayo makuru kandi akanavuga ko Ayatollah Ali Khamenei ashobora kuba yahitanywe n'ico gitero nkuko vyari bihejeje gutangazwa na President Murantunge na Benjamin Netanyahu, umushikiranganje wa mbere wa Israel. Ali Khamenei yari yararahiye ko azofuta Israel ku ikarata y'isi. Ibi bishitse mu gihe kandi kuva mu gatondo ko ku munsi w'ejo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanguye ibitero kuri Iran. Iran nayo yishiye mu kurungika misile ku bibuga vy'ingenzi vya Amerika. Ku bihugu vy'ingenzi vya Amerika arivyo Israel, Bahrain, Qatar, Emirat Arabuni, Iraq, Kuwait, Arabia Saudite ndetse n'ahandi. Iran nayo ariko bikagaragara ko n'ubundi Khamenei yishwe. Muri Iran kandi inkuru y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei irikira kwiragira. Mazu yo ku mugwa mukuru Tehran hariko humvikana urwamo rw'impundu. Mu kwezi guheze muri Nzero mwaka wa 2026, Khalid yategetse kurasa abanyagihugu bari mu myiyerekano. Abashika 30 barahasize ubuzima. Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bakemeza ko ikiziga ca Ali Khamenei catowe mu bisigara vy'ikirimba ciwe casambuwe mu gitondo co ku munsi w'ejo.
Kugeza ubu abategetsi ba Iran ntibigeze bemeza ayo makuru, ariko amakuru ariko aratangwa akavuga ko hari abandi bategetsi bakomeye ba Iran bishwe, harimo nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi, umukuru w'urwego ruhambaye bita Gardien de la Révolte, umukuru w'iperereza. Abandi bakavuga ko bishwe n'umukwe be n'umukobwa wa Ali Khamenei. Ivyo bikaba bijeje gutangazwa na Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uno munsi igenekerezo ya mbere ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. N'ibindi vyinshi biri kuba kuri intambara mu gihugu ca Iran navyo turaza kubigaruka ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo tushikanwa nadushikiriza musangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambiro bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati ese ko umushikiranganje wa mbere amaze hafi amezi ndwi ari muri ico kibanza, uyu ajejwe iki? Muri aya mezi yose umushikiranganje wa mbere ari we Nestor Ntahontuye amaze ku butegetsi, nta kibazo gyambaye turumva yerekana ko ari karakorako canke ngo yerekane ko koko arongoye leta. Ibibazo vy'abarundi umengo ntavyo azi canke nta n'ivyo yumva, iwe ngo nagacere kadasanzwe. Igitoro kiramaze imyaka myinshi kuva uwari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni afashwe gakugwa muri ico kibanza mu nyuma agapfungirwa mw'irori rikuru rya Ngozi akungurizwa Igitega. Igitoro cabaye umuzi w'ibuye mu gihe Gervais Ndirakobu cari umushikiranganje wa mbere. Iki kibazo c'igitoro arigeze kukiganira ko n'abajejwe iperereza ndetse n'abandi bakozi bahambaye yoba mu nzego z'umutekano ndetse n'iz'ubudandaji bw'igihugu. Ico gihe vyatumye bamwitwaramwo inabi, mu gihe benshi bavuga ko ishiramwe kuri ubu rijejwe kuzana igitoro nga mu gihugu c'u Burundi ari ishiramwe Prestige ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Igitoro carabaye akananira abahinga nga mu gihugu c'u Burundi. Ifumbire yo nibindi bindi kubarimyi. Ni mu gihe kandi no mu mezi aheze wari umushikiranganje w'ikigega ca leta ubwo ari imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ubwo yatangaje ko FOMI iramwishuza amahera y'ifumbire itigeze ironsa abaturage. Mu gihe ibi vyanavuzwe ko hoba hari intambara ikomeye mu bategetsi yoba yatuma umushikiranganje agirirwa ko ibibazo, ubwiwe akavuga ko bari batangwe no kumutera ubwoba, ariko naho ngaho umushikiranganje wa mbere ntaco yigeze abivuga ko. Ibiciro biguma biduga ku vyankenerwa vyinshi biragaragara kuko abaganga n'abigisha bahereye hanze y'igihugu benshi batoroka ubuzi bwabo bakaja kurondera ubuzi mu bindi bihugu bibanye nk'u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi hatandukanye, ndetse n'abandi bakaja gukora ikiyede maso mu bihugu vy'Abarabu. Ubushomeri mu rwaruka rwo ruravuza ubuhuha. Ikena ry'imiti byabaye ikibazo gikomeye, mu gihe ikibazo ca passport muri PAF naho ari ibibazo bikomeye, abanyuruzwa bakaburwa irengero navyo. Bamwe bati kuba umushikiranganje wa mbere wa Varisi Ndayishimiye bisanzwe bitoroshe. Reka dutangurire ngaha. Ubwa mbere hari General Guillaume Bunyoni, we yaraboneka kenshi hamwe wome ngo niwe mukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye acaramukura amwagiriza ko ari we yatumye igitoro kibura, ifumbire ibura, amanoti akena, isukari ibura, ngo kugira ngo abanyagihugu bashavure bagumuke. Vyarangiye Bunyoni afashwe yagirizwa kugerageza gutembagaza no kwica Perezida Ndayishimiye kugezaho yoba yaragaragaje no kwiba umupfumu w'umukuru w'igihugu. Hakurikiye Lieutenant General Gervais Ndirakobu. Uyu yaje ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu akerebutse. Abaye umushikiranganje wa mbere ategekwa kunuma no kugabanya ingendo mu ntara. Nabo barundi batangura kwibaza ivyo arimwo. Umubabaro wiwe yawerekaniye mu nama nshinga amateka. Bamwe bati ibitorati nimusubire kubimbaza sinje ndabiraba. Hari uwo yavyifatiye mu ntoke. Mu nyuma yavuze ko aciye aho abanyagihugu batonze imirongo adashobora kubareba kubera umubabaro. Gervais Ndirakobu yatwaye leta babaye abohewe amaboko imugongo, yarashatse no gutanga imihoho, araterwa ubwoba ko nawe acafatwa nka Bunyoni. Bunyoni na Ndirakobu bose barahuye n'ikibazo gikomeye ca Angelina Ndayishimiye. Uyu ni umukenyezi adatinya gutanga amategeko ku bashikiranganje canke akigarurira ibisata vya leta. Bunyoni na Ndirakobu bidoga ko ico baraye bavuganye n'umukuru w'igihugu bavyuka basanga umutambukanyi wiwe yaraye akimuhinduje. Benshi bakavuga ko reri yabaye ingorane ya mbere y'ibibazo abarundi bariko baracamwo uno munsi. Niho rero haza Nestor Ntahontuye.
uyu Nestor Ntahontuye we yaje abanje kuduza amafaranga umuryango w'umukuru w'igihugu ufungura, anaduza kandi bidasanzwe amafaranga akoreshwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Yabikoze mu kanya gato cyane, yabaye umushikiranganje w'ikigega ca leta. Ni ukuvuga we yaje ari mu nyihere, namwe mwikorera ivyo mugomba sinzobakoma. Amezi indwi rero araheze umukuru wa leta atazwi ivyo arimwo. Benshi bakibaza ikibazo kimwe, batese niba umukuru wa leta yagoma mu gacerere kameze gutyo, yagoma mu gacerere nk'aka ngaka, abarundi basanzwe bobo bizogenda bite? Sivyo gusa kuko ku kibazo c'ifumbire abarimyi nabo bariko baridogera cyane bidasanzwe yo mushikiranganje w'uburimyi ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Uti bategetsi nimwe ikubita gashimu y'ifumbire abarimyi. Imyidogo ni myinshi cyane mu banyagihugu, imyaka ibiri bari ifumbire ntibayironke, ubu vyitwa ngo yaratanzwe, ariko ni henshi bavuga ko batigeze baronka, bamwe no gutera bahejeje bataronse ifumbire. Mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2025 hari mu kwezi kwa Kigarama, umushikiranganje Ndikumana yaremeje ko hariho ubusuma bukomeye bukorwa na FOMI kugezaho hishuzwa amamiliyari y'amafaranga ku ifumbire itigeze itangwa. Bamwe bati ese koko ninde abazwa kino kibazo? Hari umurimyi wo mu Rutovu ku kibazo c'ifumbire yagize ati ukeneye ifumbire uyigurira imbonera kure agafuko k'ibiro 25 ku mafaranga 120 y'amarundi. Utamahoro neza ati ndiko ndabona inkuru ziriko ziravugwa zerekeye ifumbire, nukuri atagize igikorwa inzara iratwinjirana ku rugero ruteye ubwoba. Jewe ndi mu Rutovu narinzi ko nzopfa urugendo nsigaye nteye, ko nzofata urugendo nsiga nteye ibiharage, ariko ndabona bizorangira ngiye ntabiteye kubera gushika ubu nituronka ifumbire, ndetse nta nutubo turaronka. Iyo bigeze gutanga mu minsi iheze hariyo kuriha ibirarane bari baheraniye abarimyi, ariko uyu mwaka ntayo baratanga. Ubu rero imbonera kure cyane cyane yitwa Jerive nizo ziriko ziragurisha ifumbire kuri magendo, agafuko k'ibiro 25 bakagurisha amafaranga 120, ayo nayo abenshi ntayo bashobora kuronka. Aho ni mu gihe igiciro ca leta ari mu 31, ntaho bideha vy'ukuri ngo hari ubukene buzura inzara mu gihugu. Murabandanya musemerera abategetsi bareke kongereza inzara, niyo twarimwo iraturembeje. Bamwe bati ese koko ninde vy'ukuri anezwe kino kibazo? Umutegetsi wonyene nkuko twabigarutse ko yerekanye ko kimuraje shinga no mushikiranganje Ndikumana navuze mu mpera ya Kigarama ko uyu mwaka uheze ko FOMI irikiriba igihugu mu kwishyuza leta amamiliyari y'amafaranga kandi abanyagihugu atafumbire baronse. Ico gihe yanavuga ko ashobora kwicwa, ariko ko ashima gupfa avuze ukuri. Umukuru w'igihugu bamwe bati ese yobazi aya marera y'abanyagihugu? Ese umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yoba yumva amagorwa y'abarimyi? Ese umushikiranganje w'uburimyi Karenimba Rushimana ko ataca avuga kijanye no gutabara abarimyi muri ibi ibihe barimwo, we vyoba bimeze gute? Ibi ni ibibazo benshi bariko baravuga ko bihangayikisha cyane abene gihugu nga mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe kandi abenshi bavuga yuko ibibazo biri nga mu gihugu navyo nyene ari ibibazo bidasanzwe vyotorewe inyishu kugira ngo igihugu kibeho kandi abanyagihugu nabo bakibemo banezerewe. Mu yandi makuru hari ibintu vyagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi, aho umukuru w'abapolisi yakubita abavyeyi bagurisha ivyamwa akavuga ko bashaka kubavugira ari abasazi. Uyo yitwa Daniel Ndayisenga, akaba ari intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi, nawe kandi akirongoye zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura. No kuvuga ko ari bagaba abapolisi bakorera harya kuri Sojemak, abo nabo bakaba bimonogoza mu gutoteza mu gatotezo gakorerwa abakenyezi bagurisha ivyamwa n'imboga mu gisagara ca Bujumbura. Abakenyezi bama bakubiswe bikomeye, uraho bambugwa agahuzu mu bantu bagakubagurwa hasi, ivyo bigasanzazwa bakajanwa gupfungwa. Abapolisi kandi basanzwe banatoza abakenyezi amafaranga atemewe mu mategeko, utemeye kuyabaha aribonerako. Hari ubutumwa bwa komiseri Daniel Ndayisenga. Uyu mupolisi yababajwe cyane n'ubutumwa bwatanzwe n'uwabonye abapolisi barenga 20 bari bakoraniye ku muvyeyi umwe, barakubita bamwambura agahuzu mu bantu, hanyuma baterera mu modoka baja gupfunga. Uwanditse ubwo butumwa yavuga ko ababazwa no kubona umuvyeyi afatwa gutyo, ariko arondera icibibondo vyiwe birara bipfunguye, mu gihe abategetsi bo biba amamiliyari y'igihugu badakorerwa ko.
akoresheje urubuga rwe rwa Facebook aho yitaziriye Kabadu Dan, komiseri Daniel Ndayisenga yishuye ati kubera iki ushigikira abahonyanga amategeko abagararije ubatera intege gute foolish wewe uvuga ko amabarabara boyahebera abadandarizwamwo imboga amavoka imihwi imyembe n'ibigori hama ngo babasanzeho ibitasi murantunge hama ngo babasanzeho ibitasi c'est clair soutien kutabahimiriza kuja mu masoko badandarizeyo kubwa komiseri Daniel Ndayisenga barya abavyeyi ngo nabagararije bo kugwanywa bikomeye ubawuka kubagirira impuhwe nabo mwita umusazi umuvyeyi agwanira ibibondo vyiwe ntaba ari umugararije nk'uko benshi mubazi ivy'isi babisigura ikibazo c'abavyeyi kiramaze imyaka myinshi abategetsi vyarabananiye kugitorera umuturama nuwo abategetsi bobanza kumvikana na barya abavyeyi kuba ivyagiye birashingwa bidakunda ko vyubahirizwa nikomeye ko hato umuti utarimwo kubona abavyeyi bahitamwo kuza kwitega izo nkoni z'igipolisi subugararije ahubwo nukubura uko bagira baja iyo abakiriya bari inyifato y'igipolisi kandi nayo yateye isoni ntacobuza ko igipolisi cubahiriza ingingo za leta kitabanje gukura gahuzo umuvyeyi kitabanje kumukubita canke se kitabanje kumuburura hasi kumutunatuna munsi y'intebe abapolisi bicayeko hari ubutumwa kandi Daniel bageneye uyu mupolisi Daniel Ndayisenga bati komiseri aha iyo nyoko bimugora agashora imboga n'amavoka muri ville kugira uraruriye icambere rugushima nuko abapolisi bari kumukura gahuzo mu bantu bakamuburura hasi bakamukubita inembo hanyuma bakamutwara bamutunye munsi y'intebe bicayeko komise nimba waravyaye aho urazi neza kazoza ku buryo utosanga umunsi umwe umuvyeyi w'abana bawe ari washoye imboga n'amavoka kugira abana mwavyaranye baraye bariye ni ikibazo bamubajije igipolisi cambura gahuzo umuvyeyi kiba cataye ibanga kubona rero bikogwa nabo urongoye ukabishigikirana akamaramaza urya muvyeyi bakura gahuzo ntatane na nyoko yakuvyaye. Iyi rero ni inkuru yateye ishavu benshi binatuma abenshi batandukanye bagira ico babishikirije ko nitwo basha kuvuga vyinshi benshi bagiye kubirabana n'iyi nkuru gusa igihari nuko uyu mukomiseri yambitse ibara inzego z'igihugu ndetse nawe yambika ibara mu buryo atazi bamwe bati utazi vyisi avyita ivyiwe ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo utoshicikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngucu Burundi yoba ibiriko biravugwa mu gisata cy'umutekano politike agateka kazi na muntu n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irye nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari nande makuru turiko turabategurira umwanya uri imbere vyose ntimuze gucikanwa tukaba turi kugenekerezo ya mbere ntwarantu y'umwaka wa 2026 babwira ati Imana izobafashe muri ku kwezi gushasha dutanguye kuzobabere ukwezi kwiza ndetse kuzobabere ukwezi muzoboneramwo vyinshi vyiza no muza TV rero Imana bahezagire.